kama yimbuke yongera itanga umwimbu ushimishije irakenera ibyangombwa bikwiye bituma ibiterwa bikura neza ku rugero bishobora gutanga umwimbu ushemeye. Hano mu gihugu cacu umuntu yitegereza isi ndimwa ingene imeze n'ibiyigize arashobora kwibaza nimba yimbuka ku rugero rushimishije nka kera canke igifise akanovera gakwiye. Umuhinga Salvatore Kaboneka umwigisha akongera akaba umushakashatsi muri za kaminuza aratanga umuco yisunze ingene ibintu biranga isi yimbuka byoba bimeze. Isi ndimwa ifise abavyeyi babiri, hariho urubuye hakaba n'ifumbire n'imborera. Uvyitegereje bagomba iremye nk'umuntu, urubuyebuye n'amaguru y'isi ndimwa, umutwe ariyo mborera ariyo mase n'uwo mutwe nk'umutwe w'umuntu. Hagati rero y'ayo maguru n'uwo mutwe nk'uko umubiri w'umuntu ugizwe hariho umubiri, hariho le corps mu gifaransa. Nukuvuga yuko umutwe kizigenza w'umubiri w'umuntu n'umutwe, kizigenza w'isi ndimwa n'umutwe wayo, nukuvuga yamborera yamase mu gifaransa bayita horizon organique, yamaguru bazita horizon mineral biva mu mabuye, mugo biranywanishwa na wa mubiri uri hagati, kandi birahanahana ivyo bihanahana nk'uko amaraso atembera ava mu maguru aja mu mutwe akongera akava mu mutwe aja ku maguru, birahanahana. Rero Imana yaraduhaye imvura nyinshi, mugaye iyo mvura hayitubera intambamyi, inkukura igakukura igafata wa mutwe w'isi ariyo yamase yamborera igakuraho, ya mvura igafata ivyunyunyu biri muri yazi ikabimanukana mu kuzimu kure yaho imizi ishika. Ico ndakubariye nuko imizi ari ibinyabuzima byose biri muri wa mutwe, muri ya horizon A. Iyo mvura rero iradutwara uwo mutwe mu nkukura ikongera ukamanukana ivyunyunyu kure y'imizi. Kuvyukuri rero iyi si y'u Burundi uvyitegereje ku bwinshi cyane cyane iyi si iri ku misozi y'imisozi yarakamvutse. Isi kugira ngo ibisi ndimwa nziza itezwa kuba ifise ivyunyunyu 16, niko abashakashatsi bo kwisi byose bashitseko 16. Muri ivyo 16 hariho bitatu harimo carbone iva mu muyaga mu mpwemu, ico nta kibazo. Hariho hydrogene na oxygene iva mu mazi, nico nta kibazo. Cyane cyane twibande ku vyunyunyu 13 igiterwa gikeneye kugira ngo gikure neza cimbuke neza. Nico nyunyu bita azote, nico nyunyu bita phosphore, nico nyunyu bita potassium, nico nyunyu bita calcium, magnesium, soufre, fer, manganese, molybdène, zinc, cuivre, bore na chlore. Ni 13. Ivyo rero bidakwiye ntugire ngo ubufise ibintu bikwiye kugira ngo wimbuke. Bimwe rero vyunyunyu bimwe biva mu mborera mu mase, ibindi bikava mu rubuye. Nico gituma bavuga yuko isi nziza ari organomineral, tiza kuba ifise uruhande rw'amase rw'imborera n'urundi ruhande rw'ivyunyunyu biva mu rubuyebuye. Niyo si niko iremye, niko itezwa kuba, n'umurimyi wese atezwa kugira yuko iyo si gumi imeze nk'uko Imana yayiremye. Hariho ibicapwa carte cartographie yerekana ko amasi y'u Burundi yageseye yaraheze yarakamvutsemwo vyose ivyunyunyu vyoshobona, aho gihambaye nuko haroyemwo ivyunyunyu bidakenewe n'igiterwa kandi vyonona. Kubazi bijya vy'umururazi w'isi ni aluminium. Aluminium ne yarigariye mu masi wacu yose. Nukuvuga yuko tureze aya masi yo mu biyaya, aha imbogusa bagomba mu komoso ho yongoranira hari amasi yose 75% yayo masi yarakamvutsemwe ivyunyunyu vyose. Nta gitangaza rero yuko muri ibi bihe twimbura nabi, kuko ivyunyunyu vyaragiye bitwawe nayo maze nyengetera akagenda bitwawe niyo nkukura yamizako n'amasa meze nabi cyane.